Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abari ngaho ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya mu bihugu bitandukanye, abari ngaho ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikira muri ngaho mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke wo bukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Muca ujya ngaha iburyo urafyona no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikako aho wibereye. Iyi ni Iyakare TV. Iyakare TV ni imbonesha kure igushikiriza amakuru abari karagenda avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu twabashikirije ukungene Bob Rugurika yaciye avuga ko azanye ibimenyetso vyose, repreve, ibihamya vyerekana ko Nkurunziza atishwe no guhagarara k'umutima, ahubwo yahawe uburozi. Niba n'uwo mutima woba warahagaze, hari abamuhaye ishano. Vyose arabishira ahabona, aravuga ko nkuko yaciye abitangaza afise ibihamya vyuko ndetse n'ivyabona vyose ko Nkurunziza, Petero Nkurunziza umuhisi, yahawe ishano, kandi abamuhaye ishano bakoba bari babiteguye n'uwamuhaye iryo shano. Navyo vyose bikaba biriko biravugwa ngaho muri iyi nkuru. Aravuga ko niba atari vyo, niba atari ukuri ariko aravuga, leta ya CNDD-FDD itwawe na Varisito Ndayishimiye, umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu, amuvuguruze canke amunyomoze, yerekane ko ivyo Bob Rugurika ariko aratangaza ku mbuga hwaniro, ariko aratangaza ku maradiyo atandukanye, vyoba ari ububeshi. Niba ari ububeshi, leta nije ahabona ivuguruze, ivuge ko ivyo Bob Rugurika yoba yaratangaje atari vyo. Bob Rugurika we aravuga ko afise ibihamya n'ivyabona vyemeza ko Petero Nkurunziza yagaburiwe agahabwa ishano, akarihererwa muri stade y'Ingozi aho yari yagiye kuraba urukino. Urwo rukino yariko ararorera nibwo yaciye ahumanyirizwamwo, hama ubutegetsi bukamujana mu bitaro vya Karusi, aho kumusimbukana canke kumunyarukana ngo bamurungike mu bitaro vyo mu makungu nk'umuntu yari akomeye cane, umuntu yari umukuru w'igihugu, ariko batashimye ko aja ahanze. Abajenama be bari basanzwe bamugira inama, nibo ngo boba baramugira inama yuko yojanwa ngaho Ikarusi, hama akaba yaraciye aremberayo bikahava ahasiga ubuzima. Ninde yoba yaramurungikiye iryo shano? Ninde yoba yarateguye umugambi wo kumugandagura? Ese umugambi wo kumugandagura kugira ngo ishano arirye vyoba vyaraciye mu zihe nzira? Uwari muhaye we yoba arinde? Vyose ntuze uje kure, idoni mu kanya isase. Nkuko nari mpejeje kubikubwira ngaho rero mu mfunyapfunyo, iyi nkuru y'urupfu rwa Petero Nkurunziza iriko iragaruka mu gihe haheze imyaka 3 yose umuhisi Petero Nkurunziza ashengeye. Kuri ubu ngubu rero haravugwa ko bamwe mu bamenyesha makuru bo kuri RPA, Radio Publique Africaine, baciye baja ngaho mu maperereza, mu matohoza, baratohoza haba mu bategetsi bakomakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse bashaka ivyabona mu baganga bakurikiranye Nkurunziza kuva ashikanwe ngaho Karusi gushika Mangaya. Abagiye babigiramwo uruhara batangaje ivyabona bizami yafashwe, bakaba bivugwa ko rero Petero Nkurunziza yari yagaburiwe ishano, kandi ko abaganga bari bahawe briefing canke amabwiriza yuko hari ivyo bagomba kumukorera, ubutabazi bw'ibanze butashoboka. Leta yaciye irungika abaganga batandukanye n'abahora ngaho muri ivyo bitaro vya Karusi, abari bo baja gukurikirana ubuzima bw'umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza. Abo baganga baciye barungikwa n'abo bategetsi bari bizigiwe mu
butegetsi bwa CNDD-FDD bakaba nabo bari mu mupangu mu gatego ko kugandagura uyu muhisi Petero Nkurunziza kugira ngo ave ku butegetsi yari yamye ko yarahejeje ko ibiringo bishika bitatu, ibiringo vyababa bitatu bihwanye n'imyaka 15 yose ari ku butegetsi. Ivyo byose rero umuhisi Petero Nkurunziza we ntiyarabizi kuko yari yarateguye umugambi wo kuzokwama aba imboneza yamaho. Kuba imboneza yamaho vyari bisiguye ko yagomba kuba ari hejuru y'umukuru w'igihugu, atawundi muntu yagomba gufata ingingo ruhasha, ingingo zikakaye zirabana n'ubuzima bw'igihugu atabanje kumubaza ngo imboneza yamaho nayo ishireko umukono ivyemeze, nkuko vyari vyaratorewe n'abarundi mwibwirizwa shingiro Nkurunziza yari yahejeje gushyirako. Mukuru wari wamusubiriye rero abategetsi babona ko Nkurunziza yohava yigira imboneza yamaho akajaho uwundi mu perezida atazohava agira ico akoze canke ngafate umwanzuro runaka canke ingingo runaka, bivanye nuko Nkurunziza yagomba kuba ari we asumba abandi bose ngaha mu gihugu. Bunyoni yagomba gusubirira Nkurunziza, ariko Nkurunziza yararavye abona nashira ko Bunyoni afunga mu mutwe. Bunyoni ntazohava yemera ivy'imboneza yamaho izoba ishaka gukora mu gihugu. Araraba ashira ko Varisito Ndayishimiye kugira ngo Varisito Ndayishimiye we yari umwubaha akaba n'inkoma mashi cane kwa Petero Nkurunziza, araba ko ari we bagomba guhuza mu byo bari barimwo vyose. Gushikamanga ya rero Radio Publique Africaine yahagarariwe na Bob Rugurika aravuga ko yazanye ivyabona vyose, yavanye ijya nino mu mpande zitandukanye bitandukanye n'ivyo ubutegetsi bwaciye butangaza mu nyuma y'iminsi ibiri umukuru w'igihugu ashengeye. Ubutegetsi bwarabihishe ntibwahita bubivuga, ariko Nkurunziza yari yarashengeye kare, ariko abategetsi banka kubivuga, aho bavuga ko agwaye ari mu bitaro kandi nta muryango wiwe nta mwana wiwe yashobora kumugera ko, bivanye nuko bari babishize mu minwe y'abategetsi kandi bari bazi ivyo bariko barakora, kwari ukumugandagura kugira ngo ave mu nzira, hama uyu Varisito Ndayishimiye azotware ikiringo ciwe atanumwe amuvugiramwo. Varisito Ndayishimiye gushika ku butegetsi biravugwa ko rero yaciye afata Bunyoni amugira umushikiranganji wa mbere kugira ngo Bunyoni atazohava ashavura ivyo umugambi wose bari baciye bagira akabishira ahabona. Ariko gushikamangaya amakuru ndetse yahejeje kuja hanze, amwe bakavuga ko Bunyoni ari muri bamwe buba baravuye muri iryo banga bakarimena bakarishira habona ko Nkurunziza urupfu rwiwe vyari ubugambanye bwamukorewe. Murazi ko Bunyoni na Deniza Bucumi bashira hamwe cane, kuko ubwo hafungwa Bunyoni n'urugo rwa Petero Nkurunziza, urugo rwa Deniza Bucumi niye yarusigayemwo narwo rwaragiye gusakwa ngo harabwe niba Bunyoni atoba ariho yaciye aja kunyegeza amahera. Byavugwa ko yari anyegeje mu nzu amahera yari yavanye ku makonte muri banki, bagira barabe ko atohava aja kuyanyegeza kwa Deniza Bucumi Nkurunziza, kuko vyaribonekeza ko bashira hamwe kandi ko ashobora kuba yari yabwiye Deniza Bucumi Nkurunziza ivyabaye ku mugabo wiwe umutambukanyi wiwe umuhisi Petero Nkurunziza. Nivyo vyanatumye Deniza Bucumi Nkurunziza kandi adahabwa ikibanza icaco cose muri leta, yakagombye kuba yaragizwe umwe mu bashikiranganji, ariko ntivyakozwe. Deniza Bucumi Nkurunziza biravugwa ko bashatse kumuha ikibanza mu bushikiranganji, ariko akaba yaraciye avyanka. Ubwo bushikiranganji yaragiye kuba arajejwe
bwari ubushikiranganji bw'indero ndetse n'akaranga ngaha mu gihugu navyo byagomba gushirwa hamwe, akaba ari Deniza Bucumi Nkurunziza yagomba guhabwa iyo ministeri canke ubwo bushikiranganji, ariko yahavuye avyanka bivanye n'amakuru yari afise ko umugabo we yaciye agandagurwa kugira ngo avanwe mu nzira y'ivyo bihangange vyari vyaciye bishikira ubutegetsi. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa, ufyonde sabone amakuru aze aragushika.